ya Cheze Bruce nino ekipe ya Fluminense match mvokera sifu wache kiravuzwa n'uwitwa François Rotexe mu France mvokera ashobora kwekaragikira ino match ku munsi wejo n'urukino novuga ngo gwage kuba nurarangira tuzoshika kuri 2 ku busi novuga ngo vyage kutsindwa ku munota wa 18 na João Pedro ku ruhande rwa gitsindo ciza cyane ku munota wa 56 bagarutse novuga ngo witwa João Pedro ayonge gutsinda igitsindo ku ipase nziza yitwa Enzo Fernandez match wanashaka kuba inarangira igitsindo cyo kuri 2 kubusa ariko kandi harigeze kuba habana penalty byavuze ko mengo ni penalty abandi bavuga ngo ntabwo ari penalty ariko batavuga ngo 36 umupira bateye witwa Renate ku mupira kuri witwa Televasha Roba ariko umuhagarikizi witwa François Rotexe atavuga ati iyi penalty avuye muri VAR match za kurangira arisinishya kuri 2 kubusa equipe ya Fluminense yabatiye gusiriva iza kwikira tsindwa ni match warashaka basanga twiteze twavuze ko munsi tuvuga ngo ino equipe ya Cheze Bruce yeza kina equipe ya Fluminense turavuga ngo ubusesanguzo butandukanye ni match ku munsi wejo ku munsi wejo equipe ya Cheze Bruce mwaraye muyibonye gute Fluminense equipe ya Cheze Bruce Chelsea ni equipe nziza anashana kubijanye n'abakinyi fise ni equipe itanga icizere buri hantu hose igiye gukina mugabo ni equipe ubona ko rimwe na rimwe ishobora kukugwaza umutima canke ikaguha ibintu bitandukanye n'ivyo wari wibaza ko bashobora kuguha uwo munsi kubera ko squad zabo usanga umenga ivyo baguhaye birahindagurika ariko mwabantu mwerekana babwira ikintu kimwe narembonye kuri equipe ya Chelsea nibaza ko Chelsea ni ya equipe n'ubundi yari isanzwe ikina umupira mwiza cyangwa umupira uryoshe ifise abakinyi bafise qualité zimeze neza cyane kuva inyuma kugeza mu busatirizi nubwo muri defense centrale rimwe namwe usanga bakunze gukora amakosa atandukanye ariko Chelsea ubwa mbere na mbere ni equipe isa n'iri kwiruzura iriko yuzura kubera iki ni kuvuga iriko igira qualité zitandukanye kandi zikompletana uravye hagati mu kibuga Chelsea novuga ngo bagize ibihe bitoroshe kubera ko hari gihe byabasavye kuza barahindagura ibibanza bitandukanye kubera kubura ko umugabo yitwa Reece James muri seziheze vyagiye biratuma umugabo yitwa Moises Caicedo rimwe namwe bisabwa ko amuhindurira ikibanza bakaja kumushira kuri nimero 2 kugira ngo aje gufasha muri defense kubera ko niwe mukinyi wenyine yari ahari ashobora kuza gufasha muri kino kibanza ibintu bikagenda neza ariko ibi byaza gutuma umengo umugabo yitwa Enzo Maresca asize Enzo Fernandez agasiga n'umugabo yitwa Cole Palmer nk'imfuvye kubera ko yabakuyemwo umukinya sana motel muri squad ya Chelsea kuri nimero 6 yitwa nde Moises Caicedo yashize ku ruhande inyuma Ico ni kimwe mu bibazo vyagiye gutuma equipe ya Chelsea rimwe na rimwe ibura umuvuduko ku buryo vyasabwa ko mu bitsindo baza gutsinda ari umukinya ashobora kwinjira yinjiranya aba defenseur bandi bari muri aba defenseur adverse kugira ngo aje gukoresha penalty akaba ari ne ibitsindo byinshi vyagiye kuboneka Cole Palmer akaza gutera penalty zirenga 8 zirenga 10 muri equipe ya Chelsea muri sezimwe kubera ko Chelsea baza kwisanga bagiye gusatira bagasanga equipe adverse yamaze gushika muri surface de réparation yabo ibi bitaza kubafasha gushobora kuronga ibitsindo biri direct vyinshi hanyuma kandi ikindi kibazo baciye bahura naco nuko rimwe na rimwe iyo bagerageza gucreate uburyo bwo gutsinda babwubaka kandi ukabona yuko n'uburyo bugaragara bugiye kuri contre attaque ariko bukaza kubura umuntu agira finition y'ubuhinga kuko umugabo yitwa no musore w'umunya Senegal Nicolas Jackson numwe mu bakinyi novuga ngo beza mugabo ikijanye na finisho gikunze kumunana canke ukabona ariko ahusha ibitsindo bigaragara byaboneka ko Chelsea bakabaye batsinze ibi rero vyarahurirana ugasanga ni hamwe Chelsea umunsi umwe bashoboye kuza bakitwara neza ukabona ko Cole Palmer n'umugabo yitwa Enzo Fernandez bariko bitwara neza umugabo je ku ruhande rwanje novuga ngo nise umwe mu bakinyi beza bo hagati mu kibuga Enzo kubijanye na qualité de passe azi gutanga canke ivyo yatweretse akiri muri equipe ya Benfica nubwo ashitse muri Chelsea vyamize nk'ibikwamye bivanye nuko yakinishijwe nka motel inyuma yuko Moises Caicedo yajara hindagurirwa ibibanza rimwe na rimwe agakina n'akaruhuko kugira ngo ashobore kuruhuka vyaciye batuma rero Chelsea batangura sezo bakanganye cyane cyangwa isukabona mu match hagati bariko barakangana cyane mugabo ukabona yuko sibaro vyama kubera ko abakinyi babo bamabarushe kandi iyo havuyemo umukinyi murabona ko quality ziratakara hanyuma muri iki gihe cha Chelsea iyi tugezemwo iyo narayimbonye ku munsi w'ejo imbere ya Fluminense nabonye Chelsea imbwira ngo
fise umukinyi mwiza yitwa Liam Delap. Fise umukinyi yitwa Neto, nasinyishije abantu benshi bari guhanga amaso bakavuga ngo Neto ashobora kuduha ibaro bidasanzwe cyangwa akadusindira match nkuko amazi imisi anabikora muri equipe ya Chelsea. Iyi Chelsea ifise abakinyi babiri beza kuruta abandi, wanashima bari kubitwara n'izafi kuruta abandi bose muri kino gikombe Cisi c'imigwi. Umukinyi wa mbere yitwa Moises Caicedo ariko akina hagati mu kibuga kwa Chelsea, ariko yerekana ngo jewe je suis le roi, ndumwami hagati mu kibuga. Nije mukinyi mwiza kuruta abantu. Ugerageje kuraba match hafi zine zose no mugabo yitwa Moises Caicedo ariko agukina muri equipe ya Chelsea, uza gusanga ni nkino nkuza gusanga yarose amanota ari munsi yandi. Iyi ni qualité canke ni ikintu ca mbere bariko mukinisha mu kibanza ciwe ca nyaco kuri nimero 6, ariko Alexploiter ya qualité yiwe yahora abuzwa akiri muri Chelsea kubera ko bahora bamuhindurira ibibanza, kandi biriko birakompletana igaciba ya trio nziza ya Enzo Fernandez, umukinyi mwiza dasanzwe ariko yagiye araburabuzwa n'iki kintu cyuko baza baramuhindurira abakinyi bariko barakina hagati mu kibuga kazaribura. Bafise Cole Palmer wa mukinyi aziko bakama akazi yatandukanye kandi anabikora hafi mu match atandukanye menshi. Bafise none mukinyi yitwa Moises Caicedo mwiza, ariko ubwa mbere baca babura umukinyi yitwa umufiniseri, barazana Liam Delap ukumamuye ku equipe Ipswich Town. Ego aje nkinyisho muri kino kibanza cyo kuri nimero 9 muri ya Chelsea ikeneye gukina football nyaruka. Bafise Pedro Neto, umukinyi uvuga ngo nyaruka azi kuduga atanga imipira myinshi mu masantre, ariko mugabo hakabura umuntu akora ikintu cyitwa finition. Rero nico kintu caciye kiba muri ijoro ryakeye, batweretse ngo Chelsea twarose ikindi gikalite cyitwa finition cy'umugabo yitwa Joao Pedro. Joao Pedro ugerageje kuraba ibitsindo byose yatsinze kwa Chelsea, novuga ngo si ibitsindo byabaye créé cyane ku ruhande rwa Chelsea, ahubwo nibitsindo byakoreye kuri qualité personnelle z'umukinyi, kuko nibitsindo yatsinze icambere yagitsinze kuri centre ritanzwe n'umugabo yitwa Pedro Neto, yari yagoye cyane equipe ya Benfica nako equipe ya Fluminense. Aratera Thiago Silva kure y'umupira, hanyuma Joao Pedro atera umupira ari nyuma ya surface de réparation atsinda igitsinda. Umupira igitsindo ciza cyane hari n'igitsindo kigira kabiri, ni umupira waduganye hagati mu kibuga, sinibuka nimba wari uduganywe na Enzo Fernandez, amutangira amuha passe ku ruhande rw'ibubafu. Uyu mugabo ariruka amera nk'ugombye kubasiga, ariko mugabo amuza ko ari babiri, hakurindira ngo amanze kwinjira muri surface de réparation canke amanze kurindira atera shoot ndende n'ubundi ikubita kuri potiteri gw'indani muri nanabonye witwa Pedro Neto atsinze igitsindo cya kabiri yifata ku murongo ati no mukinyi afise tara yigendera hari. Ikintu nabonye rero Chelsea nibatsinze Fluminense kubera ko bayirushije umupira udasanzwe, ahubwo batsinze ku Fluminense kubera ko Chelsea bafise wa mukinya azi gukora finition kurusha abakinyi ba Fluminense, kuko na Fluminense barose occasion zirenga zibiri ariko batashoboye kuvyaza umusaruro kubera ko batari bafise abakinyi bagize bazi finition. Hanyuma kandi ikindi kintu Chelsea barushije Fluminense nuza kwikosa rya Fluminense nuko Fluminense bakinye je ya 3-5-2. Hanyuma ino je binjiyemo bari bafise abakinyi badashobora kwasima zino hole zaba bakinyi canke zihurirana nino je, kubera kino je isaba umukinyi wo hagati wo mu createur ashobora kudugana imipira, kandi bigasaba yuko mwebwe muri equipe adverse muza kubuza equipe ije kubataka gukinira hagati mu kibuga. Ariko nagiye kubona mu rukino hagati iyi equipe ya Chelsea yashize abakinyi batatu bonyine hagati mu kibuga, iri kwidomina ya equipe yashize abakinyi batanu hagati mu kibuga yitwa nde Fluminense cyane. Ubwo Enzo Moises Caicedo none mukinyi yitwa Cole Palmer wasanga bariko batembera hagati nkaho umenga nta bakinyi babafashe, kandi nzi neza ngo ya equipe ya Fluminense yashize abakinyi bagera kuri batanu hagati mu kibuga. Nuvuga rero ngo ikibazo Fluminense yahuye naco nuko style doje bisanzemo canke bakinyemo n'uburyo bakinyemo mu kibuga byari bitandukanye cyane, kandi ubona yuko ibibanza batamaze kubita canke batahinduye je bariko barakina, baca bananizwa n'iki kintu cyuko uno mugabo yitwa Pedro Neto atamuntu yarafise ashobora kumufata bivanye n'ubunyarutsi bwiwe. Baca bagira n'ikibazo cyuko no musore nawe yashoboye gukora finition mu buryo buhambaye cyane. Nico cyane nije equipe ya Fluminense kugira ngo ishobore kurengana imbere ya Chelsea. Niyo qualité nabonye muri Chelsea dushobora kugira kubwo bacanke gutera kwa attention tukibaza ngo mbega Chelsea ishobora kuza ari kibazo ku makipe atandukanye. Yusoni uno Patrick aravuze ati equipe ya Fluminense hari kintu cyabagoye cyane hagati mu kibuga, harimo abantu bakino vuga ngo
harimo ndavuga ngo Moise Caicedo zana Enzo Fernandez witwa Corpalma bitandukanye bana bakino uvuga ngo bande ba bino ekipe ya Fluminense bari bashize bakino uvuga bashika kuri batatu hagati mu kibuga ariko bakino batatu bashije gukora amarira ekipe mbe kuno munsi tuvuge Fluminense ejo yabagiye kugwamo kubera ko yo yananiwe hagati mu kibuga gusa cyangwa nino ekipe ya Fluminense tuvuye yuko nayo nyene yari ifise n'abakino uvuga ngo nabo bariko rakura ejo ku munsi bavuze ngo bafise experience bamwe na bamwe mugabo twabonye abanyegore harimo n'uwitwa uno munyegori wa ekipe ya Fluminense atukizajya ndavuga ngo Fabio afite imyaka 44 ukazana abitwa ba Thiago Silva n'uvuga ngo bafite imyaka 40 uno munsi ekipe ya Fluminense ko munengira afise abakiyore bashaje ivyo aje cyatumye kibagora twabona ekipe ya AkezaBurundi ishobora kuba inabandanya cyane tuvuye ngo ekipe ya AkezaBurundi nayo yabaye nziza ku munsi w'ejo vyaratumye ishobora gusezerera ekipe ya Fluminense hari ikintu kiba gitandukanye muri football muri no mpira w'amaguru muri ekipe yose y'abakinyi 11 batangura mu kibuga ufisemo abakinyi babiri beza ukagendagurana wa mugwi ufise abakinyi bagera kuri 7 beza aho utegeza kubona gutsinda kandi neza cyane gose habwa ikintu cyo naraye mbonye kuri no mugwi wa Chelsea the Blues nuko Chelsea yatweretse ati umugwi wose uzuza kwitambika imbere ya Chelsea the Blues cyangwa uzohura no mugwi wa Chelsea the Blues utozi kuje gukora apana kuzuzi ngonje kwitorera ngo ni ya Chelsea nyene atari imwe ya Didier Drogba ari ya Chelsea tumenyerewe no musi turayisanga muri Big 4 cyane kugira izoje muri Big 4 ari ntambara ibi idasanzwe ya Chelsea tumenyereye muri Conference League kuko ari jambo nashoboye kuvuga ku munsi w'ejo rukino rutaraba naravuze jambo rivuga ati nivyo rukino twashobora kurubona ruza kuba ari urukino rudasanzwe ari urukino rukomeye ruza kugorana ku mpande zose zibiri ariko n'urukino ruza kurangira asase apfuye kandi niko vyanagenze yavyapfa asase iyo Fluminense ikibazo nuko asase nyina ashobora kuba ari we wese asase ashobora kuba ari we wese ariko je kubganje nafata ko asase yego ari wa Fluminense amazi inkino zigira kuri zina taratsinzwe urukino na rumwe yakwemo amakipe akomeye arimo ekipe ya Inter Milan irakuramo ekipe ya Al-Hilal amakipe atandukanye ku bantu tumenyereye filme mwamumenye gutora ama filme uzosanga ku ntango ya filme asase nta rugamba na rumwe atsindwa unyibukije asase unyibukije rugamba na rumwe atsindwa aza gutsindwa ku kanyuma agiye kugwana na Sterling unyibukije asase nandi ngako kuboko kwanya nante kwa asase wari waricaye biriko birafudika se ngo asase imyaka burya nawe yaragushiye bandanye zabarugeze ariko wararurokotse warasimvye imanga nagomba kuvuga ati rero Patrick we niwe yanabivuze na neza ati nibisiguye ngo Fluminense nta rukino gwiza yatanze yararutanze ariko yabuze babakiye bashaka gukora finisho arico cakino nagarukana kivuze ati burya Chelsea afise experience isumbu no mu gwa Fluminense kuko ryagize urabi ibisindo byose byatsinzwe ku Rwanda ntabwo igisindo ca mbere cyatsinzwe n'uno mu ataka Joao Pedro ni igitsindo byari bigoye ko ubona ko umukinyi wa Fluminense uciyumvira kugitsinda kuranyumva igitsino nyene ubona nyene ko ari ciyumvira irakora kuvuga ni karite individuelle zakoze kuko ka Joao Pedro yarahagazemo igihe umwanya Joao Pedro yarahagazemo niwombwiye ko atamukinyi wa Fluminense atigeza ayironka kuyihagararamo kandi hari n'igitsindo cyahushijwe n'uno mukinyi wagati mu kibuga nego ni Corpalma ahubwo n'uno mukinyi akira kuyaro bibiri Mario Gusto haragapira yate umupira yateye agaplaçage ukuntu ariko umva uwo mugardie wa Fluminense yarigoroye ariko tombora yose umupira waciye hanze kuko iyo umupira yugatumbera mu ipoto wari umupira wasa nkaho utewe muri angle kuko uravye ahantu yarahagaze n'ahantu hahagaze umukinyi nka Federico Valverde atabintu vya plaçage yumvira ni gishuti ushuti imwiteye ubwoba hariya ni shuti iteye ubwoba twitwa umukwaja ari navyo bintu twabonye kuri no Fluminense yararonka kanya ugasanga iko yumvira ibintu byo umva ugasanga niwe mukinyi yumvira ati je ngoma ntere shuti ngirageze uburyo bwose itumbera mu ipoto ariko ugasanga ni rya shuti itari mu bwabwinge vuga ati ngirageze kuraba niba ntere shuti ndaritumbereze mu mwanya unuye ugasanga ni kwiyumvira ati ntere shuti ariko ritumbera mu ipoto aho ricaho se rife kuba ritumbera mu ipoto kumbura igitsindo cova mu bitandukanye na ya Chelsea the Blues wabona ati gutera kwabo nivyo agombye gutera ariko numupira atiranye ubwenge yumvira ati ndawutereye kugira ati garde hagaze gute menye ko ndawutera novuga ati reno Chelsea the Blues kuva ahisindiwe n'umugwi ndavuga wa Flamengo narakivuze ku munsi w'ejo ati yari kangwira abona ati aha ni nahagarara ni nahumuka mu maso ndashaka kuyisanga mu bihe no kwisanzemo kandi Chelsea the Blues gukina umupira gukina no ku Diamond de Club ikaza kuyisanga muri demi finale
ni naho hantu Chelsea de Blues navuze ati yatanguye apana kuyumvira ngo ati nsinde Fluminense na ndashike muri finale no yagize icyumviro cyo kuvuga ati nkwegeza gukora ibishoboka byose ntwari igikombe apana gushika muri finale gusa gutwara igikombe arico gituma mvuga ati yaba Real de Madrid canke Paris Saint-Germain izoze gukina finale izinje gukina finale nje kugwana apana nje gutora igikombe kuko nta mugwi wageze finale uvuga ngo nje gutora igikombe kuko no oya bitandukanye nuko twabibonye kuri Paris Saint-Germain na Inter Domira yareka ajya Paris Saint-Germain yagivuga ati ngiye gutora igikombe yego ahubwo gusa nuko Inter yakoze ibintu nyene vy'amabi ariko muri finale ahandi ho Inter yari itinye equipe yakuyemo Barcelona gashaka uvuga ngo nje gutora yari equipe nziza buri ariko badafizi rabugiye yakuyemo Barcelona basi nkiyo Barca ishika finale Jefferson nabona Paris Saint-Germain yako wanje gutora igikombe ahantu nabona equilibre hari aho nyene iyo Barca ishika finale Paris Saint-Germain kazagura ariko twibuke nyibona Houston equipe Inter Milan imaze kina finale ya Champions League nyinshi ukayihura na equipe ya Man City ariko ikibazo kice kigaruka Inter yakijya gihe Inter yakijya gihe itandukanye none munsi Inter yagira hindagurika ariko kandi ntabaciriyemo Inter Milan giye gukina na Karolero dutanze yari kirakina yari vuye gukina uvuga ngo na muri championnat yabo yari equipe yari ya kabiri nyuma ya equipe ya Napoli yahomvye ibikombe byose kandi wabona yuko igura ibitwara muri Serie A bari imbere barusha equipe ya kabiri amanota hafi 6 muri kite gikombe ca Coppa Italia bari bagize finale mugabo nta gikombe na kimwe batwaye kandi bari bafise amahirwe yo kubitwara byumvikana ngo Inter yakinye na Paris Saint-Germain yari itandukanye na Inter twari ko turabona ihangana kugwanira igikombe niyo mpamvu yari itandukanye na Inter no Rutaro Martinez yagize n'ijambo afata aravuga inyuma yo kuva mu gikombe cy'isi aravuga ngo abantu bakeneye kutuvira mu mugwi ni bagende hanyuma dusigarane n'abantu bifuza kugira gute kwa mu mugwi kubera kwitangira umuntu kubera ko hari abakinyi bari muri Inter Milan bariko barakina ariko mugabo ubona yuko agatima kose arako kuja hanze batariko baribanda kubijanye na resultat za equipe ariko bariko bibanda ngo ndiko ndondera mu mutwe batakaye bagiye hanze niyo mpamvu Inter Milan twabonye ari mbi canke iri kwigenda yitwara nabo ko ega n'ubundi bwana Messi Patrick biba bigoye kuvuga ati biba bigoye kuba wotanga vyiza mu gihe ico kintu urakora wenyene uba ufise target yo kukivamo biba bigoye ko giha vyiza byawe byose nako ndavuga iki rero nako ndavuga ati imigwi yose izoze umugwi wose uzorenga uza kurengana no munsi uzoza gutana mu mitwe na Chelsea de Blues muri finale witegure kuzobugiye gukina kuko Chelsea de Blues no munsi yanyereza ati inyota siyo gushika muri finale gusa ahubwo inyota na target nkuru nyamukuru niyo gutwara igikombe ari natumi twereka tuza kubona abantu bakinyi ba Chelsea de Blues no munsi bari mu kazi kandi na Enzo Maresca uno munsi genda mubona nkaho mengo igitamba cari ku maso urubanza twamucira mu ntango canke hagati mu higanwa rya Premier League uno munsi ariko aratwereka yuko umumenyereza ashoboye uno munsi ntaguciye mu bwana Houston imba byarashitse yabaye accident ya equipe ya Chelsea de Blues kugeza muri kano kanya warashaka kuravye gikwinjiza n'amafaranga menshi kugeza ishitse muri finale miliyoni 94 y'amayero bafumva zigabura kugira ngo abantu kujya ni 84 ari uzigabuye uraza kuraba ni ibintu bijanye n'insinzi bijanye n'ibikituraza kuba tubigarukako ariko kandi ko ndavuga kano Houston yaravuze equipe ya Chelsea de Blues igeze gushika kuri finale itwa igikombe cha Conference League ikipe ya Blues igiye kukishika irose qualification kina Ligue des Champions ishishikana muri Champions ruvuga ngo season nziza kuwitwa Enzo Maresca siri mu nyungu rese si nyungu gusa novuga ati imaze kubinashikako mbese iri no mu nyungu kuri recruitment nziza yamaze no kubinakora uno mukinyi Joao Pedro vraiment baronse recruitment nziza urazi yuko iyi Chelsea tuvuga ngo yagize season nziza muri Premier League canke handi hatandukanye iyi ariyo Chelsea yigeze kugwanira igikombe ca Premier League ku buryo benshi banagira ubwo baterega Chelsea yo twara igikombe mu ntango za champion jire ku bwanje nanashya mu equipe ko yakunda kuvuga ngo ati jewe ndiko ndiruka n'igikombe mugabo nakora kurikira baraba bavuga ngo Chelsea Blues gutwara kino gikombe rega Chelsea de Blues tuko turabona no munsi hari agashusho ifitaniye na ya Chelsea yabangoro Kante imwe batwara Champions League ubundi bari mu nyubako equipe ya Chelsea Blues agashusho bifitaniye uretse yuko ahantu nkitora ibintu by'amakenga n'akadefo gato ni ku munyezamu reka ndababwira ikintu kimwe rero kuri equipe ya Fluminense jewe naheruka kubona equipe ya Fluminense itsindwa kera cyane kuko Fluminense baheruka gutsindwa match igihe bakina na equipe yitwa Atletico Mineiro muri Brazil hari mu kwezi kwa gatanu gutyo ari mu kwezi kwa gatanu hari ariko ugendageza undabire izindi nkino bagiye barakina equipe ya Fluminense yitwaye neza hari ikibazo wari wabajije uti kw'imyaka ubona umengana myinshi ntivyo bavyarabakozeko
cyane guhera ku munyezamu n'ibiki novuga ngo twarigeze kubona kuri equipe ya Inter Miami sinzi equipe bari bakuyemo nuko ntayibuka neza turavuga ngo equipe ya Inter Miami yabakuyemo kubera ko canke yabatsinze kubera ko hajya ari Porto ni mu ntango za kino gikombe ni Porto cyakora FC Porto yoba yabatsinze kubera ko bafise abakinyi bafise experience Porto nyine FC Porto mba nihenze ya FC Porto babakuyemo kubera canke babatsinze kubera ko Inter Miami bafise abakinyi bafise experience iyi equipe ya Fluminense muri championnat yabo canke mu mikinire yabo canke muri ari amapeyi hariya muri za Brazil muri zirya za Amerika ni kuvuga football bakina ni football nyarukuge n'undabire n'abakinyi bavayo ni babakinyi baza bakina ni football yo gusatira hanyuma igikurikira canke igikuru ikintu ca mbere usanga bafise cyane cyane nka Fluminense yanarusha na Chelsea ni ikintu citwa defense burya defense ya Fluminense yari ikomeye kuruta defense ya Chelsea bati yagose rivari y'abasifse bamaze kumira Kawe kabagabo ego hanyuma kubera ko ya football yabo bakina isanzwe ari football nyaruka umumenyereza yari yumvire ngo reka nkine Chelsea football nyaruka yo gusatirira hamwe kandi no kudefandira hamwe iyi football yari ishingiye ku mukino wo gukinira hagati mu kibuga mugabo novuga ngo mu byo bakinye hagati mu kibuga muri squad zino equipe ya Fluminense batayeje bari gukina canke ya football yabo kuko wagerageza korabo kamunga bagomba kugerageza komonta cyangwa kudugira ku mipira hajya ku mpande nabwo usanga Chelsea ku mpande ne wandikomeye cyane ku mugabo yitwa Marc Cucurella bariko bagerageza guca ari kubona yuko badashobora gushika bagaca batakaza imipira gaciduga hagati mu kibuga bagasanga ni kivide baduganye ballon yabipase imwe yakorokera ku mugabo yitwa Pedro Neto nawe akabarirutse tayari agatanga centre ukabona yuko biriko bikoza amatrubi imbere y'izamu bino mugwa Fluminense ico nabonye alfabeki ya Chelsea ku munsi w'ejo yari yagazwe umupira utera ubwoba ikibazo bano basore ba Fluminense baciye bagira nuko ibintu byose baciye bagerageza gukina kuri runo ruhande cyane ku mpande aho gucisha handi bakomeza hagati mu kibuga biza gutuma bisa naho menga Chelsea bariko badoga birebanga bacande hagati mu kibuga vyaciye bituma equipe ya Fluminense isanga mu vyago vyuko occasion nke Chelsea baronka wabona yuko ari occasion ziriko ziragerageza guteza ivyago equipe ya Fluminense baca banahombera kuri kino kintu cyuko Chelsea bafise umukinyi umwe azi equipe ya Fluminense yayikuriyemo ari hano yatanguye gukina ivyo gukina umupira w'amaguru aza gukora finisho ziteye ubwoba abatsinda ibitsindo rero ku ruhande rwanje Chelsea sinovuga ngo bakinye football iteye ubwoba canke ngwirenze cyane ya Fluminense ariko bananije equipe ya Fluminense kintu cyitwa finisho Chonyene uvuze nico nyene bwana Patrick ntagomba ndanavuga imbere uco nagiherezako. Fluminense nibisiguye kwitakinye neza. Fluminense yarakoze umukino mwiza ariko ugasanga ni wa mukino udafise finisho. Kuko nimba baragerageza kuduga arakuntu baduga ugasanga bari hagati bagiye gutanga pasi ndende ku mukinya cometse ku ruhande. Ariko nubwo byakunda wa mukinya gashikira wa mupira ugasanga ino hagati nta numwe yigeza duga muri Fluminense. Ubundi tugenda tunava kuri equipe ya AkezaBurundi bwana Houston wanashaka. Nanabonye amajambo akomeye y'uno mukino uvuga ngo yitwa Joe Pedro ko turavuga avuga ati igikombe cy'isi cy'imigwi kizoba ari igikombe cyanje ca mbere ati nashitse ngaha mu ndwi iheze ati gusa ati raba rero ngiye gukina finale ati yari indoto yanje ati ndanezere gutsinda ibitsindo vyanje vya mbere kugeza muri kano kanya uvuga ngo yitwa Joe Pedro ikibazo ca mbere tugenda tusongora muri kino kibazo kiravuga kiti uno Joe Pedro ku rukino rwo ku munsi w'ejo bamubonyemwo wabonye karakina inkino zimeze gute urugero w'ibintu na kwitwa Lilian Nderapo ko yicara cyangwa kwitwa ba Nicola Jackson abatandukanye nongera ushushya ko nakano kavuga ngo mbega Joe Pedro avuze ngo gutwara kino gikombe amajambo wowe uraza kuba uri kureyaha agaciro kameze gute Icambere na mbere kubona Joe Pedro mu gwa Cisi de Blues natangwe ndabona ati Cisi de Blues bararonse nimero 9 yuzuye bararonse mu full striker abishoboye nimba twarabonye ba nimero 9 ba Luis Suarez nimba dushobora kudondagura mu mateka ya football tukavuga ati ba nimero 9 beza tukazana ba Karim Mustafa Benzema tukabona ba Luis Suarez nuko uzosanga ari baba nimero 9 uko bahaye umupira kose ico babaza no gutsinda baba bazi gutsinda rero iyo karite narenda ibonye kuri no mukinyi Joao Pedro karite itandukanye cyane na ba nimero 9 bari basanzwe bari mu mugwa Cisi de Blues ego nivyo ugiye ukaraba bano ba Nicolas Jackson ba Liam Dilapi uzosanga ari ba nimero 9 n'ivyizo nguvu bari nazo uko gushika mu mupira gushika ku mwanya gushika ku mupira muri surface kugira ngo bashobore gukina ugasanga ivyo bintu barabifise umuvuduko bari nawo ugasanga ikintu babuze ni no finisho ugasanga ne wa mukinya ashobora kuronka ukazujika muri zitanu
agiye kuranka umusaruro w'igitsindo kimwe gusa canke wanashima nta n'igitsinda aronse ariko kuri okazo zibiri gusa zironse umuntu w'umugabo Joao Pedro ugasanga zose zivyaje umusaruro igitsindo kirabonetse mbere wanashima hari na okazo usanga nivyo si wa mupira bamuha pasi akagira ko direct bimanza kumusaba ko amanza kawudugana kandi ugasanga ariko aragenda 1 contre 1 bigoye cyane yuko yonamu vani ruhande kugira ashobore gutsinda igitsindo ariko ukabona ni wa mukinyi afite ubwenge bwinshi bw'uburyo ashobora kuronka igitsinda agatsinda nabonye Joao Pedro ikintu nabonye coco ni muri Chelsea the Blues umwanya wa mbere wo mu nimero 9 Joao Pedro agiye kuba nawe nabonye Joao Pedro menga ubujya ariko arakinishwa cyangwa ubujya kwiye gukinishwa mu nimero 9 yuzuye ahubwo ni wa mukinyi biza unakinisha ugacisha nko kuri ndwi cyangwa uri kukina je contre attack ukamukinisha muri squad muri attack y'abakinyi babiri kubera ko ni wa mukinya akinira aka espace gatonya kugira ngo atsinde igitsindo kandi kuba mu nimero 9 keshi kuko amasatire meshi yagwa biragoye ko Joao Pedro azoyamariza umunimero 9 yuzuye equipe ya Chelsea ifise n'umugabo yitwa Liam Delap kubera ko ni wa mukinya afise inguvu azi kugwana kunigana n'abakinyi baba adverse arazi gutsinda kandi arashobora gutsinda ibisindo mu buryo butandukanye mugabo Joao Pedro aranyaruka niyo kalite ya mbere uraba n'igitsindo ca kabiri yatsinze n'igitsindo ca mufashije kubera kunyaruka no kumenya ngo igihe kirageze ko ntera umupira ubwo rero bijya kalite keshi usanga ifise abana bakinyi babanye nimero 7 cyane cyane uravye nko muri equipe ya Liverpool umusore yitwa no musore w'umunyapeyiba akenera equipe ya Liverpool umunyapeyiba ni Virgil oya musatirizi w'umunyapeyiba uno Gakpo Kodi Gakpo ni babakinyi abanyaruka kandi akabamenya ngo igihe cyo gutera umupira kirageze nico nabonye muno n'umugabo witwa Joao Pedro gitandukanye n'ikiri muri Liam Delap nko muri 9 yuzuye ariko nabonye umenga Chelsea giye kugira ubusatirizi buteye ubwoba na cicane kwisanzwe nafise hagati mu kibuga ateye ubwoba ibindi zizogaruka ku nyubako zabo muri defense mu nyuma mugabo ibi nabibonye ko equipe ya Chelsea rimwe na rimwe yusamaye gatonye ishobora kugutsinda ibisindo mu buryo butunguranye nuko kabisemeze mu gihe kandi bitwa Enzo Maresca yavuze amajambo avuga ngo commission avuga ati ino season avuga ngo yabaye season idasanzwe muri equipe ya Blues ati twagi kuba tunarangiza mu bibanza binene vya mbere muri championnat ya Premier League ati kandi twagi kuba dutwara na Ligue de Europa canke Ligue Europa Conference ati kandi kugeza muri karokati kagiye kuba dushikana uvuga ngo muri finale kino gikombe Cisi c'imigwi ati ndanezerewe cyane gose kuba ndifise no equipe canke ndi muri equipe ya Chelsea Blues nuko vya Chelsea Blues bisa nuko twogeza hano ariko kandi bibaza ko tuzoza tugaruka n'ibindi novuga ngo zonyubakwa za equipe ya Blues novuga ngo aho equipe ya Blues igeze kuba ishika ku nkino 10 insinzi 10